Sheri, iyi telefone yanjye. Sheri gihonje nayitsinze. Ndabe umpamagaye. Yaramwe mwitiro kweri. Ninde? Cyayigore cyawe. Reka nusha. Raba ucizimya. Ninde kandi? Cyayigore cyawe gisubiri. Fasha telefone izimya. Mufashe. Agira umufashe. Agira umufashe. Agira umufashe. Agira umufashe. Mufashe. Adapfuye. Fasha. Mama bagufashe? Agira umufashe. Bagufashe iki? Mufashe. Mufashe adapfuye. Njyana kwa muganga. Kwa muganga? Njyana kwa muganga. Sheri. Turiko gatunda kubwira. Ni bitari. Iyi telefone yibukije ibintu. Kimeze gute? Sheri urazi ko wanyemereye uzokwirukana umugore wawe amukanzana mu rugo. Sheri byahereye. Ibyo biyago ni bya masaha kweri. Niyo waryama tukazovugaho mu nyuma. Sheri biragushimisha ko wamubesha iminsi yose. Bigiye mu kazi utagiye mu kazi. Ko wamubesha ko uraye ku kazi atari uraye. Sheri bazo nteye inda. Turi muri ibi bintu. Muhira novuga ko utagashira. Sheri ubuzima bwanje bwaba bwononekaye Sheri. Sheri, hari ikintu ntakubwiye. Mbere yuko mpura nawe, hari umukobwa witwa Nene twigira dukundana. Twarakundanye, turaba mu rukundo, ibintu biragenda neza. Ariko icyambabaje, yarankora ikintu umwana w'umuntu atagomba kwiyumvira. Icyaje kumbabaza nuko nasanze arakundana n'umuhungu wanje. Bisigure ko je yarambesha. Kujya kuri sando mbabwo ntaratura n'ubwenge bw'ibyankoreye. Nakubeshe, ndifuza ko nanjye ari niyumvira mu rugo. Uyu mugore sinkimukunda. Kandi akimara kugenda, ndumva ko nubana nawe. Kuko niwe nkunda kandi bihagije. Nukuvuga mpigiye mu mwanya menye ico gukora. Erega Sheri, umugore si nk'umukozi wo mu rugo ushobora kubyuka mu gatondo wirukana. Ariko ntegerezwa kumwirukana akamviraho. Hamubizire tubane. Nuko ndagusaba itekane. Ntugire ikibazo. Kurabizi ndagukunda. Beora nkunda. Nibyo nkunda. Bikora utabanje kubitekereza.
Abera ari Abeli ni hari. urashobora kumuhamagarira? Okay. Karibu cyane. Karibu Mega. Urakoze? Reba sha hano hatoye gute. Nyene naharondeye nisanga nahashitse tu. Okay, hama sinago presence. Uyu ni umuhungu wanje. Yitwa Justin. Ishimye kuba mema. Sanzwe ndamuzi. Ndazi ko ari umuhungu wawe. Kuko naje ngaha amakuru yose ndayafise. Okay, hama ko iki mwamaze igihe cyose mutaraza kuturaba. Yavuye ku. Ahubwo ni kubera iki wavuye mu mpimba? Ntiyumvire kuza kuturondera. Kubarondera. Okay, sorry. Mu bisanzwe navuye mu mpimba hamashikira mu bintu byinshi byo usubira kwiyubaka, urabizi ibintu by'ubuzima kugira usubire gufata intumbero y'ubuzima ntiba byoroshe. Nibyo byantwaye. Hama kandi naranaduze n'uruguru ariko wese nigeze ndakubona. Urumva rero nta kosa mfise. Okay. Abeli ndakuzaniye amakuru. Amakuru nyabaki. Barabibona ko ndakurari. Amakuru nyabaki rero. Igihe duhura je nawe havuyemo ikintu nawe ataco wari witeze. Wagiye unsigenda kugeza isa ndafise umwana wawe. Umwana wanje. Bisiri nivyo bintu ariko uravuga. Igihe twamaranye nawe we haje mu bintu byinda siniko ndabitahura ariko basi kutaje uzananye nawe basi ndamubone mbone nyine ivyo bintu ariko uravuga ko ari byo. Nzomuzana arahari. Mwana arahari arakuze ariko kumva zuko atakuze nzobanza konza kuvugana nawe banze ndamwumvishe kuri se hanyuma bivanye n'ibiyago tuziba tubwiraniye nawe tuzonimukira ngaha. Muze kuba ngaha. Okay, nta kibazo wanje ni hanini nimusohoraho muba nta kibazo gusa ntacu nzobanza ndabe neza nyine umwana ko ari wanje urumva ndacabisa amakenga ariko nta kibazo. Hama twashikiye muri ivyo nyene muri ivyo ariko ntitwabazimanye mbe twazimanye. Wapi? Ntaco numva nyene nkeneye ahubwo amakuru nari ndakuzaniye nayo kandi ndagiye nizera tuzosubira. Sawa.
ngo umeze nk'umuntu yacitse intege n'ibikiga mu ngo wanje. Papa umbabarire kuba ngiye kubaza bino bintu sikurengera ariko ndumva nifuza kubimenya. Amakuru numvise niyo burya wariko uratwumviriza. Ego ibintu mwaganire byose n'ujya mugore nabyumvise. Okay, kuba wabyumvirije urumva ntaco bise ndakunyegeza kuko urumva wabyumvise. Ikintu ca mbere no gusaba imbabazi kuba noba ntashoboye kubikubwira, ariko naje hari ibyo ntamenye novuga kumenye uyu mwanya nyene. Misanzwe ya mudamu kera tukiri ruguru ntarafunga jya twarakorana kandi yari umukoresha wanje. Hamara tuko turakorana byarashitse urabizi imibiri amera nk'ubunkunda kubera ko namukora akazi neza. Hari igihe bishika umuntu umukorera neza ugasanga umukunze cyane, rero ugasanga barenze imbibe. Ico gihe yabaye nk'ubunkunda cyane, aca yifuza yuko twoja mu bucuti burenze, yifuza ko tworyamana, ariko ico gihe nabanje kuvyanga. Ndavyanka cyane ndamwereka yuko atavyo nshobora gukora kubera ko ico gihe nsanzwe mbana na mama wawe ariwe Aline kandi twari tubanye neza kandi sinipfuza ko nokora iryo kosa ryo kumucamo. Ariko ujya mugore araguma arabihata kugeza yaho ashaka kunyirukana ku kazi. Hanyuma ashatse kunyirukana ku kazi ndarabaguheba akazi kandi nshaka kwiteza imbere byose birananira kwakira, sanga naguye muri iryo kosa, sanga twakoze ivyo bintu. Rero aya masaha nkubwira ibi bintu Aline nta nubwo azi ko ivyo bintu byabaye. Hama ikindi nkuko wabyumvise yambwiye ko ngo namuteye inda ico gihe, naje nabyo narinzi ndabimenye yaho. Mucamake rero umbabarire kuri ayo makosa nakoze, kandi ni nikosa kuba wabyumvise nk'umwana wanje kubera ko urumva ko ntari intangarugero kuri wewe. Umbabarire n'ukuri. Baba je numva atakosa nari mufise kuko nawe byabaye byose ntiwaruzi ko wavuye mu kintu nk'icyo. Nkuko wabivuze Aline kuba atavyazi, ahubwo numva ari we muntu wo kwegera ugasaba imbabazi kuko ni umuntu wahemukiye cyane. Ama ikindi kintu c'ingenzi, uyu mwana kuba yaraje uburyo bwose yajemwo nawe buhuriye n'imibereho yiwe, ushobora kuba abayeho nabi navyuzi. C'ingenzi nuko umurondera ukamenya uko abayeho kandi nawe akakumenya nka papa wiwe. Burya twebwe abana turishimira nubwo tuba tutari hafi y'abavyeyi bacu, ariko byibura tuzi ko bakiriho biraturemesha, biraduha amahoro. Ya kandi ugabanye kubyumvira ko cyane si byiza. Ya mu bisanzwe burya bintu bikiba ico gihe kubera ko ntari nzi ko hari ikindi kintu c'inkurikizi cavuyemwo, numva ari bisanzwe nyene kubinuma. Urabizi umuntu nyene akoze ikosa nk'iryo ntiwacu ugenda kubwira madamu ngo ntasambanye, ivyo ntivyari byoroshe. Ariko reko bigezaho hakaba haravuyemo ico kintu c'umugisha, ni ngombwa ko nyene ndamwegera nkabimuhishuka nkamubwira ibintu byanshikiye hanyuma akambabarira. Hama nyene n'uwo mwana nyene urumva ko atari byiza ko yoguma ari kure y'umuvyeyi wiwe, kuko hajya si byiza gukora amakosa kabiri, utera inda wongere wihakana umwana. Urumva ko ari amakosa abayangahe. Ivyo rero ntavyo nokora. Nisanga umwana ari gwanje ndumva tuzomwakira muba bavandimwe. Agafaranga kanyire rero kafise ukuntu karyoshe umenga karimo ubuki cyane. Aka kantu vuga agenda kemera. Warahevye kuno vya iboro bivoreka. Sha muri no misi ndi gufata utu. Abakuru b'imisi rero bro. Jenny Bond shima Imana. Batwaye bari kubona. Ego kwe we na urasarisha kwe. Urashika kubita amezi n'amezi tutabonana. Ubuzima. Ariko urakwiye guhinduka mugenzi. Rega burya boye turavukana. Burya urakwiye kukuraba ugafata abantu b'abagenzi
nk'umwe canke babiri canke batatu udashobora kumara indwi mudahuye kugira musangire ivyiyumviro kandi muri abo je ndazi ndibo urimwo kandi rero iryo kosa ryo kuguheba ndaryemeye kandi ngiye kurikosora urakwiye kurikosora kwe ariko ubuzima ni bo muhira umumama ujya mu mama Adeline mubanye neza muhira ni sawa ariko ujya mu mama ntarino ujya mu mama ntarino burya arafise ama business akora ngo aje asohoka hanze y'igihugu haraza Dar es Salaam agasimbira za Kenya mbere ubu ari Dubai rero ubu ndi muhira jenyene nyimba ari ikintu cyambere kindembeje nirungu numva ndaja kuri telefone nkava ko nkaja kuri televiziyo nkabura n'ivyo ndaba ahubwo urakwiye kuzaraza muhira mu okay je nkibumva nk'ivyo nta n'ivyo namenye ntavyo wamenye sinamenye kuri hajya wenyine muhira ngajya jenyene kandi haciye iminsi myinshi ego problem gute none arakomeye Ali yarakize Aline Aline mama wawe gukira gukira gute yaragwaye erega je ntiduherukana ari yasinjira ubwake kubera kakazi kanje ibintu vyamenye n'igihugu cyose amakuru ya Aline shana aho ugomba kwigirisha kweri amakuru ya Aline wowe kubutazi yagize gute byari byiza ariko sinushika kubera ko hariyo gahunda twari dufitanye n'umugenzi wanje nubwo ibyiwe byaciye byinjiramo rero iyo gahunda twaciye turi muri no munsi ibintu vyari byarabaye birebire urumva uribuka wa mukobwa kuri kakabari twagenda kumira kwa musi tugasanga twibagiye amafaranga ubundi yasereva yitwa Nenuge uje mu nyuma yavuye bidemo yanje baby rero umukobwa turakundana biraje ngaho mbere turamara n'imisi hama ariko mu nyuma arambwira ati jewe ndafise ikintu c'ikigabo bya bigabo by'ivyatsi bimwe atandero bifise bimwe bubonye abana bato batubica amatwi ashinga rero nti none bimeze gute ati je ndagusavye unyereke ngene twomukomesha tumwambura twafise twose tubimwambure nanje umwana wa Marie ndamwitisha n'ikibazo gitoro ndamwereka ngene tuzipanga eba nanje mu gutokesha natokesha bwana ndabwira ntibazi rero burya namubwiye uzomubwire ko uri muri hoteli umugabo araza yiruka yibaza ngo agomba aronka ibintu byose ngo systeme ngiri ku murongo burya yarashitse muri nya hoteli tumushyizeko amaboko ariko Aline nawe yari yarabimenye yuko Bosco afise umukobwa mama barandikiranira kumbe yamuje kinyuma wa muhungu Aline yapfuye kumubona ariko muri uyo mukobwa naje turi kumwe abaguye hasi chini nanje ndayibone natunzwe nayo nameze kuva rero uwo munsi ntitubasura kubana na Aline nabonye bate na telefone bataramvugishije ko yadensa nzoribera kwa Aline navuze nti bazomenyana cyane nzi ko amakuru wayamenye jereka mbandanye gusa iciza nuko mushitse amahoro nacufuma usigira nimaho yawe basitokuma ndakunda ndagushimira nta kibazo murakoze kandi abashimire kuri byose kuko itanga mwakoze ni ibintu bitoroshe gufasha umuntu utazi waramfashije pe ku buryo ntashobora kubisobanura byose rero ndagushimiye kuri byose tudoronka umwanya wo kwicara tubiganira nta kibazo n'ibintu bisanzwe gusa iciza nuko mushitse amahoro murakoze Karibu muri bande ndinde cenjire nkero ko bazuriwe umbazo ndiwe mu rugo rwanje kumbe ni wowe umugore wa Bosco mpora numva
w'igitangaza. Chérie? Chérie? Oui, bébé. Byatunganye. Twaronse umushitsi. Aline. A surprise. Félicitations, Anne. Sheri, izi ko ndabona n'ibiki. Uwo mukobwa ni nde? Okay, Chérie, sorry. Twaje udahari ariko uko biri kose amaso icyo guhanikira nyene kuko nawe urakuze. Reka ndaguhuze nice. Akaba ari hoteli ry'umutima wanje. Nice. Uyu ni Aline, uyu ni umuhoza ari umugore wanje. Nishimye kubamenya madame. Ibi ni kurangura n'ibiki. Uribyo ko mfite umutima wabana. Niyo mpamvu wumva waratashe nibigeze witaho ko atari hondi ngo umenye n'amakuru yanje ngo mbaze gumenze gute kandi wari uko ndemerewe. Warabonye amapiri yanje niwe nyitavye nano kusaba kundondera nano ku telefone. None ndatashe. Ibi nibyo ushinye ku present. Ubu urabona ko bidahagije ko bikorera ku gasozi. Hageze aho muzana mu nzu. Aline, uri guta umwanya wawe, uri gutakaza umwanya wawe vraiment. Kuko uri kuvuga amajambo atarakwiye kuyavugira ngaha. Uyu mwanya ntabwo uri kuya kwa amajambo ko yakoresha. Ahubwo je no kubaza, uri gukora iki ngaha? Aline, nta mwanya ugifise ngaha, inzira yakuzanye ngirya. Sohoka. Nasohoka. Nasohoka ngaja he? Kuzi ko ari famille mfise ngaha mu Bujumbura. No canja he? Ibyo nabyo nzi. Genda uje kwa Nora cyangwa uje kwa Beri n'ahandi ndibaza buri kimwe urakizi kandi. Kwa Beri sinosubira. Singene gukomeza kumubera umutwaro. Kandi yuko Beri ko yahoze ari umugabo wanje. Mumye njiwe nibishobora kuboneka neza. Okay. Kwa Beri nusubirayo ahubwo ubabaza J Bosco. Ndakwibutsa akantu gatoya. Wibuka ko Abeli ari we mugabo wawe wisezerano. Utegeze kujya kubera ko je ntabwo ndi umugabo wawe. Ntaho twanditswe. Nta mahoro muri rugo n'umugore wanje. Okay. So, basi ihangane. Wihangane ko ihanganye nambere. Umfasha aho njyamo kwasi ndaro. Nimisi mike nyandoke. Uburuhe mfise nimkahera nzogenda. Ndarushe ndananiwe. Fisi bikomere fisi umwana mbonye basi ndonge naho ushobora kuryama nkaruhukira. Bebe. Oui. Mwamikazi w'icyari ry'umutima wanje. Ubushoboka mu ndaro. Sheri ntabwo nabana n'uwo mugore ngamba arimo tutuyabira. Icyo tumva niki? Tanga amahoro. Ndibaza buri kimwe cyose urakizi. Kugera ku isaha je ntabwo ubasha gukorera ngaha je ndavuse ko no guhindaro. Umwamikazi yavuze kandi avuze je ndabyubahiriza. Soka. Rimwe soka. Kabiri Vyumvire ko neza basi. Ntaco kwiyumvira gihari kuri jewe. Ntuntera induru. Ndifuza ko nta n'umubanyi yomenye biberenga kubera ko buri kimwe cyose urakizi. Ikintu kwibutsa ntubaza kawo na kamwe mwino nzu. Uranyumva neza? Sibi impuzu. Kibe buri kimwe cyose nicyo mwikuriye. Indaro naguhaye yaheze. Soka. Ujye umuryango. None imbabazi. Hanze.